Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kuba biriko biravugwa mu bisata nka politike agateka kazi na muntu ubutunzi ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari intambara idasanzwe y'ubutare hagati y'abategetsi muri CNDD FDD. Muri ano makuru turaza kugaruka ku mazina y'abategetsi batandukanye ndetse harimo n'abakorera mu nzego nkuru z'igihugu ndetse nibivuga ko hari umwe mu bashinga amateka yo bayarambuye imodoka bivuye kuri intambara y'ubutare. Bamwe bati ese hagati y'umukuru w'inama nshinga amateka n'umukuru w'igihugu ninde afise ingovo mu vy'ubutare? Ibi byose turaza kubigaruka ko muti kandi kubera iki ari umushinga amateka yambuye imodoka agataha n'amaguru ese ninde yatanze uruhushya rwo kumwambura imodoka? Ese vya vyaragenze gute ngo bamwe mu bana b'abategetsi harimo n'uwa Daniel Geras Ndabiraba arongoye inama nshinga amateka agigwe ubudasanzwe mu butare? Ese no kubera iki ubutare bwafashwe ariko ababufatanywe bakaguma bidegembya? Ese kubera iki hari abadafise uruhushya ariko bakabandanya bimba ubutare? Ese bobo izo nguvu boba bazikura hehe? Muri ano makuru turaza kugaruka ku mazina atandukanye harimwo Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Geras Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka. Tuze kugaruka ku bategetsi batandukanye harimo nka Mayondori, Amusteri ndetse n'abandi benshi batandukanye. Fyonda subscribe canke sabone kugira ngo tuje turabana umunsi ku munsi no Muhuza TV. Ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko ntanguye mbigaruka ko hari byinshi tuza kugaruka ko cyane ku bibazo bitandukanye ndetse n'ibivugwa ku bategetsi batandukanye muri CNDD FDD cyane ku matati ahari bivanye n'ubutare bw'imbwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari amatohoza yakozwe benshi bakacita intambara y'ubutare. Ni inkuru iza kuba iri mu bice bitandukanye gusa turaza kurabira hamwe ukuboko k'umukuru w'inama nshinga amateka mu vy'ubutare ndetse tuze kureba ku magogwa y'umushinga amateka yambuye imodoka mu gihe kandi tuza kurabira hamwe amatoni menshi y'ubutare herutse gufatwa n'abayafatanywe. Mu gutangura reka tubanze tubamenyeshe canke twibutse ko hari inkuru twigeze kubashikiriza ry'ifungwa rya Vincent Ndagijimana hari kwigenekerezo ya 2026 kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Uwo nawe akaba yarahoza avuga rikijana mu aho mu Kayanza haba mu kunyaga abanyagihugu canke kwigarurira ubutungane. Aho twerekanye kandi ukuntu Vincent yari karagwanirira amafaranga yitwa rwiwe yashika miliyoni 50 yagiranyagwe na bagenzi be babiri aribo bita Uwiragiye François batazira Mayondori ndetse na Hategekimana Reverier batazira Amusteri bari basanzwe bafashanya kwimba ubutare muri commune Kabarore intara ya Kayanza mu ninganizo ya kera ubu yahindutse zone Kabarore intara ya Kayanza. Aho mu kwimba ubutare bakorera mu ishiramwe Kamebo Comptoir Minière de Exploitation du Burundi bakagira n'ishiramwe rindi rijejwe gushora ubutare ryitwa Burundi Mining Export rifise ikicaro muri quartier ya 10 mu Ngagara ari naho haheruka gufatirwa amatoni menshi y'ubutare nkuko tuza kubigaruka ko muri no nkuru. Twibutse ko igihe Vincent yapfungwa yari ko yamamariza kuba umushinga amateka mu matora aheruka mu kwezi kwa Ruheshi y'umwaka w'ibihumbi 2025. Aho bamwe bagenzi we ntibigera bashaka ko Vincent yoba umushinga amateka kuko bavuga ko azobagiye kubamenera amabanga. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Ico gihe twarerekanye ko urubanza rw'ayo mafaranga rwaciriwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu nyuma Vincent Ndagijimana yararekuwe arataha. Aho yari amaze kwirukanwa canke se gukomirwa muri ryashiramwe Kamebo. Bidatevye rero Vincent baramugize umushinga amateka. Ariko aho hose bamwe bagenzi we bagumye bamugwanya cyane kuko bamwagiriza ko yabameneye ibanga ry'ubutare igihe Vincent Ndagijimana yavuga imbere y'umukuru w'igihugu ko muri Kabarore basigaye bimba ubutare burenga itoni 25 buri kwezi. Ico gihe hari kwigenekerezo rya 30 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 mu ntara kera ya Kirundo. Kuva ubwo Mayondori na Amusteri baciye bashavurira cyane Vincent ari naho bategura kumwomora canke se kumukura mu vy'ubutare ariho baciye bamufungisha. Baca bategura ukuntu bazomwambura ubutunzi bwose yakuye mu butare kugira bamukeneshe. Ivyo navyo turaza kubishika kimbere.
Mu nyuma rero umukuru w'igihugu yaciye agomba kwigiza kure Mayondori na Amstel ariko ntivyamworoheye. Abo babiri bamaze kubona ko umukuru w'igihugu agiye kubiyambura baciye bakomeza ubucuti bari basanzwe bafitaniye n'umukuru w'inama nshingamateka ariwe Daniel Geras Ndabirabe. Uyu kandi tukabibutsa ko mu gihe umukuru w'igihugu yogera ikibazo ari mu mabanga ngo musubirira vy'imfata kibanza canke se nk'uko amategeko abitomora ari urongoye inama nshingamateka, ukabona ko nabasanzwe kandi avaho mu Kayanza. Kugira ngo babishobore rero bace biyegereza umwana wa Ndabirabe yitwa Jordan Ndabirabe, ni imfura yiwe baca bamugira umuyobozi mukuru canke se DG waryashiramwe ryabo Kamebu. Gushika ubu rero uwo mwana w'urongoye inama nshingamateka niwe ari DG muri Kamebu. Aho Mayondori na Amstel rero barabejeje kuronka izindi nguvu zihambaye zo kwimba ubutare muri Kabarore ataco binona. Nkuko amakuru abandanya abivuga, gusa imbere yo gushika kure tukabibutsa ko hari ubucuti budasanzwe hagati ya Ndabirabe n'ivyo bihangange vyimba ubutare. Kuva rero batanguye gushika Kabarore kwimba ubutare, Amstel na Mayondori bari bariyegereje abategetsi muri CNDD FDD bagakorana n'umutegetsi abagezweho muri ako kanya. Reka twihoze ivyakahise ku ntwaro ya Nkurunziza. Igihe umukuru w'igihugu Ndayishimiye agiriye mu mabanga ivyo bihangange vyaramwiyegereje, biramwereka ukuntu bazohora basangira canke se bamugemurira amafaranga ava mu butare. Ivyo vyamutumye Amstel na Mayondori eka bari kumwe na Vincent baca baronka inguvu zidasanzwe, kuko n'umukuru w'igihugu yaciye agirwa ko avuga ko ahagaritse amasezerano yose y'abahora bimba ubutare ku ntwaro ya Nkurunziza ngo kuko yasanze arimwe amanyanga. Ico gihe abantu ntibamenye ko Ndayishimiye yarajije kubaha inguvu zidasanzwe kugira batabagaze imisozi yose ya Kabarore atacamira. Aho rero niho Vincent yakuye inguvu aca abigihangange mu gihugu cose, kuko yaciye atangura kunyaga amatungo y'abanyagihugu yigarurira ubutungane, aho yico washatse agakizo washatse, ubona ko yarashizeho urwego rw'imbonera kure nkuko navyo vyigeze gushikirizwa. Igihe imbonera kure ziwe zagandagura umunyagihugu kwigenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu y'umwaka wa 2024 bamwagiriza ko yashoye ubutare mu gihugu cy'u Rwanda. Muri ico kiringo ca Ndayishimiye niho Ndabirabe yatorwa kurongora inama nshingamateka. Aho vya bihangange rero vyaciye bikomeza ubucuti vyari bisanzwe bifitaniye na Ndabirabe, kuko bari bagumye bamwegereza buke buke nk'umwe mu basendede dakomeye avuka ho mu Kayanza. Ndabirabe rero nawe amaze gutorwa kurongora inama nshingamateka, Amstel na Mayondori baciye bamugabira inzu nziza iri muri quartier y'Icenda mu Ngagara, ari naho yahoze aba mu kiringo ca mbere cyo kurongora inama nshingamateka, ariko baherutse kwimukira muri Mutangano hafi ya Monsioni, aho naho nyene inzu abamwo yayigabiwe n'umushingamateka Olivier Sugurube n'umugwizatunga Kazohera Venerande kubera amanyanga bakorana. Ivyo navyo tuzobishira hanze mu matohoza yacu. Dusubiye inyuma gato twababwiye ko Ndayishimiye yashatse kwigiza inyuma Amstel na Mayondori, acagomba kugumana na Vincent kuko yaramaze kumwibira ibanga, ariko ntivyamworoye kuko bobo bace bigumanira na Ndabirabe. Hakaba haraje kandi ngo n'umugambi wo gukenesha umushingamateka Vincent n'ukuntu yanyazwe imodoka yiwe. Inyuma y'aho ivyo bihangange bipfungiye Vincent kugira ntaba umushingamateka, umukuru w'igihugu yarakoze ibishoboka vyose kugira Vincent arekurwe, eka araba n'umushingamateka. Kuva aho Amstel na Mayondori baciye batangura gukubita urutoke bahigira Vincent, bongera bategura ukuntu bo munyaga ibintu vyose yakuye muri ubwo butare. Ubwa mbere baciye biga ukuntu botangura kumunyaga imodoka nziza yagiramwo ya double cabine Vigo, aho baciye bamwagiriza ko iyo modoka bari bayimuhaye kubera ivy'akazi none ategerezwa kuyisubiza. Vincent nawe yaranse kuyibasubiza kuko we avuga ko yayiguriye Amstel ku giti ciwe nk'umugenzi. Aho impari zaciye zaduka barabura n'uri bubahuze. Niho rero Amstel na Mayondori baca bategura ukuntu iyo modoka bazoyifatira indani ahakorera inama nshingamateka. Ariko izo mpari zarashikiye mu gujejwe amategeko mu nama nshingamateka, uca babwira ko obo kwitura ubutungane. Inyuma y'izo mpari zose Amstel na Mayondori bafashijwe na Ndabirabe baruhiye gutwara ya modoka. Aho hari kwigenekerezo rya 27 Gitugutu y'umwaka wa 2025. Vincent aratonze mu nama nshingamateka na ya modoka ya Vigo. Amstel yaciye arungika imbonera kure Abera hishakiye yahoze atwara imbonera kure muri Butanyerera, ubako akabakorera muri Kamebu iza gusohora ya modoka.
wa mugwi ujejwe amategeko mu nama nshingamateka warasemerewe uravuga ko ivyo bitabaho, ariko Ndabirabe yavuze irya nyuma ati imodoka ni muyisore muyitware. Imodoka ibiragiye, umushingamateka Vincent aca asigara yimenya uburyo atahiwe. Nk'uko amakuru abandanya abivuga kandi, dusubiye inyuma gatoyi, reka tubabwire ko kwigenekerezo ya gatatu Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2022 umukuru w'igihugu yumvikanye yakaze cyane ariko aratuka Amusiteri n'Amayondori imbere y'abantu mu Kayanza ko butare bw'Ikabarore babuhejeje, hasigaye hari ibinogo gusa, ariko atana 10 ryigera riboneka. Ariko ayo majambo yahereye aho nyene babandanije biyimbira mu gihe abantu bari biteze ko umukuru w'igihugu agiye guca afata ingingo zikomeye. Tukabibutsa kandi ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aherutse gutangariza abarundi ko yahagaritse abahora bimba butare batazwi badafise urusha, harimwo abamaze igihe bimba butare ariko baterekaniye bashize amafaranga kuko atana 10 ririgera rishika mu kigega ca leta. Aho mubo yavuze harimwo ryashiramwe Komebu, harimwo BM vya Museri n'Amayondori. Bidatevye rero umukuru w'igihugu yaciye asubira kugabisha abantu vyitwa ko bafise ubutare ariko butazwi muri leta ko bushikiriza leta hakiri kare. Aho Varisito Ndayishimiye yavuze ko hamwe hogira uzofatanwa ubwo butare bazoca bishigwa mu minwe ya leta kuko buzofatwa nka magendo. Ntivyatevye kandi kwigenekerezo ya 31 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2025 umushikiranganje mushasha mu vyajejwe arimwe ubutare Hassan Kibeya nawe nyene yaciye agabisha bimba ubutare badafise uruhusha n'abafise ubutare banyegeje mu mazu, ariko igitangaje Amusiteri n'Amayondori bo babandanije bimba ubutare gushika no munsi. Nkuko twabigarutse ko muribuka ko twabwiye ko Amusiteri n'Amayondori bafise ico bita comptoir minieri kijejwe kugurisha ubutare, ico citwa Burundi Mining Export, kikaba gifise icicaro muri quartier ya 10 mu Ngagara. Umukuru w'igihugu n'iperereza ryiwe barashoboye kumenya ko aho muri Burundi Mining Export hari ubutare bwinshi buhabitse. Umukuru w'igihugu yaciye harunga iki gipolisi kihacunga. Kwigenekerezo ya gatandatu Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2025 niho baca basanga habitse toni 100 ry'ubutare bwa lithium. Izo toni zaciye zipakirwa barazitwara. Ariko naho ubwo butare bwafashwe nta yindi ngingo yafatiwe bamwe bene ubwo butare, eka vyabaye mwibanga ntangere. Ikigeretse ko kandi abo bose babandanije biyimbira ubutare ukuri kwamye gushika no munsi. Aha rero niho abantu bibaza nimba umukuru w'igihugu yaciye abura inguvu zo kubahagarika hagahitamo kuja kwidogera mu kiganiro aheruka gutunganya ku bijanye n'umwimbo w'ubutare, kuko muri ico kiganiro yoba yaravuze ko muri ico kiganiro yumvikanye avuga ko amaze gushoga ubutare bufise agaciro k'imiliyoni 6 zirenga mu mafaranga y'amadolari y'abanyamerika mu minsi 100 gusa. Acagirwa ko kandi avuga ko yasanze ari abahora bimba ubutare bahora babesha ngo ntaco bahakuye. Aho yavuze Amusiteri n'Amayondori mu mvugo mbabarira matwi. Muri ico kiganiro kandi umukuru w'igihugu yaciye yumvikana avuga ko abo bantu bariko bimba ubutare badafise urusha yafashe ingingo yo kubareka kugira babandanye bimba, hama azorabe ko bikubita agashi bakazana amafaranga. Aho Varisito Ndayishimiye yagize ati kubera abarundi ari abarundi twarabaretse kugira babandanye bimba kuko nibashobora amafaranga azogaruka mu Burundi. Ivyo akaba ari ibintu vyateye amakenga menshi. Uti bigenda gute ngo umukuru w'igihugu agabisha abo yise abasuma bo butare mu nyuma akabigabisha ko boza n'ubutare muri leta, ariko agaca avuga ko yafashe ingingo yo kubareka bagume bimbo kubera ari abarundi. Ese umukuru w'igihugu arivugoroza canke arafata ingingo kubo yise ibisuma? Aho amakuru dufise akemeza ko umukuru w'igihugu yabuze ingufu ari bukoresha kugira ngo ahagarika Amusiteri n'Amayondori bafise ingufu zidasanzwe zivuye ku mukuru w'inama nshingamateka. Ubona ko iryo shiramwe ryabo risigaye ritwarwa na Jordan Ndabirabe umuhungu wiwe. Reka ivyo kuri iyi dosiye y'ubutare tube tubisoreje ngaha gusa, nanone tuzobandanya kubageza ko vyinshi mu matohoza yakozwe cyane agaruka kuri ubu ubusuma bw'inyegeje mu gisata c'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ibindi ibiriko biravugwa cyane kuko ngene bamwe mu bategetsi bagiye bihagira amwe mu masoko ya leta, mu gihe kandi bivugwa yuko ubutare bwakabaye ari itunga ry'igihugu rikomeye cyane. Mu Cibitoke umwigisha yafashwe ariko arashurashuza umunyeshure wiwe. Umwigisha wo kw'ishure ry'ubuhinga rya komine rya Cibitoke yarafashwe ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo ya 22 Munyonyo muri komine ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Uyu yafatiwe mu nzu ya Kiringenzi ari kumwe n'umunyeshure yigisha mu ishure rirangiza.
Iyo nkuru ni inkuru yateye umubabaro mu bavyeyi no mu baharanira agateka k'abakenyezi ndetse n'akabana. Jean Bosco Bukuru, umwigisha wo kuri RTC Cibitoke, arapfungiwe mu gipolisi kuva ku munsi wa gatandatu. Bw'amasoko atandukanye yafashwe hafi isaha 6 mu hoteli yitwa Le Confort iri hafi y'ibitaro vya Cibitoke, ari kumwe n'umwe mu banyeshuri bo mu mwaka uheze igisata c'umuyaga nkuba. Bw'amakuru yatohojwe, mwigeme yari yavuye Bujumbura, umugwa mukuru wa politike, aho abana n'abavyeyi yoba yasanzwe kandi yugaranywe no mwigisha mu gihe igipolisi cahashika. Ico gikorwa cyakozwe n'igipolisi kivuye Bujumbura gifashijwe n'abakora muri komisare y'igipolisi ca Cibitoke. Bamaze kubimenya, abavyeyi b'uyo muyabaga baciye bihuta kuhashika, baca bamujana ku bitaro kugira ngo bamukoreshereze ibipimo kugira barabe ko atangwara zifatira mu bihimba vy'irondoka afise, banamufashe mu bijanye n'indwara zo mu mutwe. Abavyeyi n'amashirahamwe aranira agateka k'abakenyezi n'abana bariyamiriza iyo nyifato itokwihanganirwa ku murezi, bakavuga ko iyo ngeso yimonogoje mu bigisha bafatira kuco bari mu ntumbero yo gushorashuza abanyeshuri, bagasabira ibihano ruhasha uwo mwigisha kugira ngo bakinge kw'iyo ngeso yisubiriza. Umusanere wa komine Cibitoke nawe Eroge na Geneza yarashitse ahabereye iryo bara, aherekejwe n'igipolisi. Yasavye ko haba amatohoza yimbitse kugira ngo umuntu wese azokwagirwa n'icaha hanwe imbere ya sentare mu rubanza rw'ikibiriraho. Si ivyo gusa kandi, kuko tubandanije kubiriko biravugwa mu gihugu kibanyi ca Uganda, ikambi ifise inzego nshasha mu ntwaro, aho ni Nakivale. Ku maganekerezo 18 na 19 Munyonyo, impunzi za Nakivale mu bumanuko bushira uburengero bwa Uganda zaratoye abaziserukira mu nzego zose z'intwaro. Mu ndongozi zishasha zatowe harimo abarundi benshi bahungiye muri iyo kambi iri no mu makambi manini muri ico gihugu. Kubw'umwe mu bahora bari mu burongozi atashimye kwiyongera ikiringo kigira kabiri, ayo matora atwaye uburyo bwinshi, yitabwa n'abantu benshi kandi aritabwaho gusumba mu myaka iheze. Agasigura ko ivyo zuba vyavuye ku myitwarariko myinshi mu bijanye n'ubutunzi n'ikibano muri iyo kambi. Uti ubuzima bwarazimvye cyane, biragoye cyane rero kubaho. Ubuhumbu mu rwaruka buguma bwiyongera, ibipfungurwa vya buri munsi navyo bikaba vyaragabanutse canke bigahagarikwa, niko amenyesha. Akamenyesha ko komite hejeje ikiringo itashoboye guhagarika ivyo bintu, cyane cyane ku bibazo vy'ikena ry'amazi meza no guca amabarabara hagati mu makaritsiye. Uti nico gituma abahoze mu ntwaro batashimye kwitoza, kandi ubu ibibazo navyo bisumba ubushobozi bw'abatowe, akaba ariko yemeza. Impunzi nazo ngo zizeye ko ingeso nshasha zizoshobora gutunganya k'inzego nshasha zizoshobora gutunganya ivyo zisabwa, nko kuvugira impunzi ku ndongozi za Uganda n'amashirahamwe afasha. Amatora yarayindongozi z'ibisagara, amazone gushika ku burongozi bw'ikambi. Abarundi 3 rero nibo batowe mu bisagara vya Nyaruguru, New Hope na New Buja, ibice birimwe abarundi benshi. Buri komite urugero urwarwo rwose igizwe n'abantu 10 bakorera mu bisata vy'umutekano, ikibano, urwaruka, ibidukikije, indero ndetse n'ubutunzi. Ibiro vy'umushikiranganje wa Uganda bijejwe impunzi vyarashimye ko ayo matora yagenze neza, bikemeza ko atangorane nimwe yabaye ikomeye igihushane cyo mu myaka iheze. Tukabibutsa ko ikambi ya Nakivale harugwamo impunzi zirenga 150 n'abasaba ubuhungiro hanemwe n'abarundi baba 30. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufite subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo utozucikanwa nadushikiriza, usangize no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. No Muhuza TV Imana bahezegere mu bikorwa vyanyu vya misose muriko murakora.